bakunzi b'imbonesha kure BTV nongera ndabaye ikaze muri ano makuru mu nkundire duhere ku ngingo nkuru yagize umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba abenegihugu batwara imiduga yuko boza barabungabunga amabarabara nayo ibiciro vy'amakaye vyabaye ndanse igiciro cabaye caduze cyane muri uno mwaka amakuru saya gusa aya n'ayandi ni mu kanya kazi. Ikaze muri ano makuru umukuru w'igihugu cy'u Burundi Evariste Ndayishimiye asaba abagendesha imiduga kubungabunga amabarabara no gutanga amakori kuko ari yafasha mu gusanura amabarabara ayo mabarabara kandi amenyesha ko ari ubuzima bw'igihugu tumumvirize. Mwebwe mugendesha imodoka ni mwebwe ba mbere mwari mukwiye kubungabunga amabarabara. Nukuza turakeburana aya mabarabara iyo hejeje kubaka ubuziho gusanura bitanguye ariko bituma nagira nsaba abajeje intwaro ko botangura kuza umwe wese n'utwara quartier akarabiwe hagize n'akanogo gatoyi kaza bakagasanura kataronona kuko ibarabara ubonye akanogo gatoyi mu kwezi kumwe kibari kinogo kinini bagoma barereka hanyuma abagendesha imiduga nabo bakiga gutanga amakori. Noneho kugira fraude ngo sintanga ikori ry'imodoka mugabo uzi yuko iryo kora ryo ryari gusanura iryo barabara imodoka ukayigura ari shasha igacera buno nyene kubera biba amabarabara mabi mugaragira mbwire n'abandi bose ibarabara nagira ndabwire nibwo buzima bw'igihugu ni nk'imitsi atabarabara rihari kabakabaye ibarabara nagira ndabereke neza ni soko ikomeye umuntu wese afise azi ko ibarabara rici wabo hajya yararose isoko ntiyabimenye uno munsi harima abaruguru ndabwira ahantu hambere byo kujya bizimbutse ni mu kumoso kubera iki bizimbutse harimbuka kandi hari byo kujya vyinshi mugabaguzi ni bake kubera iki ibarabara rizayo ni ribi iyo rero ibarabara riba ryari ryiza muba mubona ibintu binyaruka ngaha bikaba bizimbutse mugabo uno munsi urinza ashika mu kumoso kurangurayo ashikino bigugwa menshi ajejwe agateka kazina muntu no gushigakirana Imerde Sabushimike ahamagarira abarundi gufasha uko bashoboye mu gutanga imfashanyo izohabwa abatishoboye mu ntumbero yo guhimbaza umunsi wahariwe gushigikirana uzohimbazwa igerekerezo rya 5 Myandagaro kurikira umushikiranganje Imerde Sabushimike. Leta y'u Burundi ibicishije mu bushikiranganje bwo gushigikirana imibano agateka kazina muntu n'iterambere ridakumira iri niteka ryo kumenyesha abenegihugu bose ko wa munsi mukuru wahariwe gushikirana mu kibano bari barindiranye igishika uzoba kuri uyu wa 5 igenekerezo rya 5 Myandagaro mu mwaka wa 2022. Kuri uwo munsi abenegihugu bose batumiriwe kwegeranya no gushikana mu kibanza abijeje bazobereka ku mitumba canke ku makaritier imfashanyo igenewe abatishoboye n'abahuye n'ibibazo bitandukanye. Ibizotangwa nibi bikurikira: ibifungurwa bitandukanye, impuzu, ibirato, amasahani, amasafuriya, amasuka, amafaranga, eka ico cyose umuntu ashoboye kuronka. Aha mwomenya ko kubijanye n'amafaranga amakomine yose yuguruje amakonte yagenewe ico gikorwa. Bisabwe wo wese yumvise rino tangazo ko yobishikiriza abandi bose ashoboye gushikira. Tubaye turabifuriza umunsi mukuru mwiza murakoze.
Ibiciro vy'amakaye vyaraduze cane ngo naho biruko ntanaboneka cane nk'uko bishimishije nk'uko bivugwa n'abadandaza ayo makaye mbetse n'abayagura. Inkuru ya Raphael Nyandwi. Mu kibanza cyategekanijwe na meri ya Bujumbura kugurishirizwamo ibikoresho vy'ishure na cane cane amakaye, abahakorera baravuga ko uyu mwaka bahuye n'ibibazo bitandukanye na cane cane kubura amakaye asanzwe akogwa n'ihinguriro Pakobu, ivyo bigatuma n'ibiciro biduga nk'uko twaganiriwe n'uyu asanzwe agurisha amakaye. Amakaye dufise make sikirenga, tuguma twumva ngo Pakobu irasohora amakaye yaduhe, baguma batubwira nko mu nduheze batubwiye inshuro zinga zitatu, bavuga bamwe lundi abandi jeudi gushika samedi baho bace batubwira ngo uno musi lundi ngo amakaye araboneka, ariko ntakaye nimwe turabona kw'isoko. Ku ruhande rw'abagura amakaye nabo nyene bagize ico bashikiriza kwiduga ry'ibiciro vy'amakaye. Ngiye kwiravira mu biguzi birazimvye, ikaye ya sanfi yofise kwigura 2000 ni nkaje rya mbere bibaye ntabyo twahora tubona, rero bica bitugora, amahera aragoye. Ku mpande zose yaba abagurisha amakaye canke abayagura, umwe wese ku ruhande rwiwe yagize ico asaba. Ico dusaba leta yacu nk'uko ari leta mvyeyi, leta nkozi, nirabe bakore nk'umuvyeyi, amakaye aboneke, abana bo b'igihugu baronke ibikoresho bazokoresha mu mwaka buca dutangura w'ishure. Nimba bishoboka leta yogira ico ikoze, ishiramwe imitahe igashiramwe imitahe kugira ngo dushishikare kuronka ibikoresho vy'ishure bizimbutse, hamwe n'umukene ari nyuma y'abandi ashobora gushira umwana we kw'ishure. Twagerageje kurondera abo muri Pakobu kugira bagire ico bashikirije, ariko ntitwashoboye kubaronka. Yamara tuzobandanya kubarondera kugira batange umuco kuvyerekeye ikena ry'amakaye hamwe n'iduzwa ry'ibiciro birenze urugero. Kuri iyo nkuru yadutohoreje, ikena ry'igitoro n'imiduga yunguruza abantu hano mu gisagara vyabaye ndanse kuko bitakiboneka. Inkuru ya Raymond Prosper niyo nkuru. Haraheze igihe kitari gito igitoro kitaboneka neza mu Burundi. Mu minsi heze havugwa ikena ry'igitoro, ubu havugwa ikena ry'imiduga yunguruza abantu. Mu gisagara ca Bujumbura ivyahuha vyarahuhutse, imiduga myinshi yunguruza abantu inywa mazutu, ayo nayo kuyarondera bisa no kurondera amenyo y'inkoko. Mu minsi ya mbere y'ikena ry'igitoro hibonekeza imirongo y'abarindiriye imiduga ibunguruza. Ubu mu masaha y'igitondo hibonekeza ikigwi c'abarindiriye imiduga batazi yiva, n'imirongo y'abantu benshi bashima kugenda n'amaguru, kuko kurindira imiduga yunguruza abantu mu gisagara ca Bujumbura bisa no kurindira igaruka ry'umwana w'Imana kw'isi. Nawe narakeneye kuri iyo nkuru yadutohoreje. Umuririmbyi Bizimana Abubakar azwi ku izina rya Satbi ari kumwe n'abakunzi biwe batanguje koperative bise Coopérative des Jeunes Unis pour le Développement et Art du Burundi. Satbi agahimiriza abandi baririmbyi kwiyungunganya. Milix Mugisha. Kwironderera ibikorwa vy'iterambere kugwaruka niryo hangiro nyamukuru ryatumye umuririmbyi w'umurundi Bizimana Abubakar Karum azwi ku izina rya Satbi ari kumwe n'abagenzi biwe Team Satura bashinga Coopérative des Jeunes Unis pour le Développement et de l'Art du Burundi, nk'uko bivugwa n'umuririmbyi w'umurundi Satbi. Twiyumviriye gukora inama yo gutora inzego zizoshobora guserukira abandi kugira ngo Team Satura ihinduke koperative muri wa mugambi duhamagarirwa wo gukorera hamwe ugwaruka kugira ngo tubashe kwiteza imbere. Iciyumviro cyo kugira koperative ni iciyumviro canjemwo, hama kiza gushimangirwa n'abantu basanzwe bari muri Team Satura nyene. Umuririmbyi abandanya ahimiriza abandi baririmbyi bagenzi biwe kwerekana ibikorwa bitandukanye haba mu muziki canke mu bindi bikorwa vy'iterambere. Nkuko umuririmbyi maze kwitwa umuririmbyi wa uri bavuga icirore cy'abandi no guhamagarira abandi gukora ibintu bifashe guteza imbere igihugu, intererano, gukomantaza imitima yababaye n'ibindi. Rero abaririmbyi no batuma no bahamagarira kugira ngo nabo babashe gukora ibikorwa byinshi bitandukanye n'umuziki byo kwiteza imbere canke ikintu umuririmbyi w'umurundi azogira agaciro ndetse agire na passage nziza igihe cya career yiwe yari yaka. Ico ciyumviro cyo gushinga koperative kikaba catanguye kuva mu mwaka w'ibihumbi 2020, ubu rikaba rigira ryandikishwe biciye mu mategeko. Milix
Mugisha nawe narakenuye kuri iyo nkuru yadutohoreje akaba nayo nkuru ya nyuma duciye turangiriza kamakuru yacu yo kuri no munsi reka nshimire abagenzi banje bari mu buhinga bw'ivyuma shimire Jessica Karen Ingabire yarahagarikiye shimire namwe mwese mwariko murayakurikirana ndabifuriza kubandanya mugira ibihe vyiza nimbonesha kure yanyu BTV Burundi murakoze na utaha